Impapuro zimwe zimwe nk'urupapuro rw'umwidondoro ndangamuntu identité complète, urupapuro rwemeza aho uba attestation de résidence, zigiye gutangwa hakoreshejwe uburyo bwa none nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Attestation complète na attestation de résidence izo karatasi rero kwa zibiri ni impapuro nkenerwa cane gose na cane igihe umuntu ariko ararondera inzira muri PAF canke Commissariat Général de l'Immigration. Izo rero document ari zibiri zimaze iminsi zitera akajagari abakozi bakora mu gisata c'uruja n'uruza muri immigration, kuko basanze muri izo mpapuro hari impapuro zisinywe n'abantu batazwi ariko zishyikirirwa ko zasinywe n'abakuru bajejwe ico gisata muri Bujumbura. Rero no munsi twaje gutanguza icesi itangwa izo karatasi. Zimwe mu mpamvu zatumye ubuhinga bwahora bukoreshwa buhebwa, Jimmy Hatungimana arabitumenyesha. Impamvu nyamukuru nuko tworonka ubukaratasi buri mu mategeko bizotuma n'abakora muri Commissariat de l'Immigration, Général de l'Immigration boroherwa batabanza kuza barabaza ati uyu muntu yasinye ngaha ninde, mbega uramuzi. Ivyo rero bizoca bitworohera cane gose. Hanyuma ikindi naco nuko tuzobikora mu buhinga bwa none. Ni hahandi nyene utanga ico karatasi azoba iratanze umwirondoro wiwe, hanyuma na signature yiwe kabirimo, kugira ngo iko karatasi tutanze tuzoze tumenye tuti watangiwe muri zone runaka. Rero ni ubukaratasi butazoba bwiganwa kuko rutabona umuntu umwe, ni umuntu umwe asinya, hanyuma aba bakorera muri immigration nabo bagaca boroherwa. Ivyo biruko mu gihe mu bisata bitandukanye ubwo buhinga bwa none butarijukirwa gukoreshwa haba mu gutanga impapuro canke kuzibika.